Nine Sports TV. Kuri icyo kibazo cya Ntuzenya kuri izi match zibiri twigeze gukina novuga yuko je na staff turi Ntuzenya turi satisfait cyane ariko ifo kumenya yuko yari match zibiri za mbere kandi Ntuzenya ikibazo objectif yanjye ya mbere mu guserukira igihugu yari gushiraho professionalisme nk'iyo mbona muri Ntuzenya i Buraya. Notanga exemple yuko i Buraya Ntuzenya abakinyi bagiye muri Ntuzenya muri entraînement canke gufungura na mukinyi ashika inyuma. Iyo deja ni ikintu gikomeye cyane tubona yuko nga muri Afrika tusanga tuvuga yuko ego yashise acerewe ukamukarira biraheze akabandanya tukoze gutyo imigwi ikora ikomeye sinokora gutyo oya nico gituma objectif ya mbere yari tout d'abord gushiraho iyo professionnalisme icya kabiri naco yari kurasambla vestiaire abakinyi na staff kubera na nuno shika igiye vestiaire itameze neza staff tutumvikana nico gituma kuri izi match zibiri objectif zibiri za mbere yari gushiraho professionalisme icya kabiri kurasambla iyo vestiaire ubu kubyerekeye akazoza nukurasambla abarundi bose kuri Ntuzenya objectif dufite ivyerekeye Ntuzenya kan 2027.